habe indongozi izi gutorera inyishu ibibazo by'abene gihugu birasaba inkingi zibiri. Inkingi ya mbere ni kuba, hama inkingi ya kabiri ni gukora. Nta muntu ashobora gukora atabanje kuba. Kuba bisigura iki? Kuba n'ubuzima bw'umuntu, n'ingeso ziboneka mu buzima bw'umuntu. Ni naco sebuko wa Mose yabwiye Mose, aramubwira ngo utoranye abantu bashoboye, cya kabiri bazi guca imanza, cya gatatu bubaha Imana, cya kane b'abanyakuri, cya gatanu banka ingurire. Ibi bintu si iby'umuntu ashoboye, ni iby'umuntu ari. Rero umuntu ategereza kubanza kubaka icari imbere y'uko abanza kubaka icyo akorera abantu. Aha rero urwaruka rutegereza gutahura, imbere ya byose ubanza kwiyubaka imbere y'uko wubaka abandi. Kandi burya kubaka abandi barashobora kubigushoboza, ariko kwiyubaka utegeza kubishiramo ingufu nyinshi cyane, kuko nivyo bizogushoboza kuba ushobora gushoboza abandi. Cyambere Mose amubwira ngo kuba umuntu w'imvuga kuri. Icyambere tubona ngo abantu bashoboye, kuba umuntu ashoboye. Ikiro ni ikintu gihambaye cyane gose, kuko ugerageje kuraba no mu gitabo cya Matayo igice cya 25 ku murongo wa 14 gushika 18, Bibiri itwereka umugani w'abantu babikijwe itaranto. Ni Yesu yari karivuga, ariko ayishira mu gicapo c'undi muntu, aravuga ngo bizomera nka serugo yagira afata urugendo ngo acahamagara mu bantu biwe ngo acabaha itaranto ziwe, ngo umwe amuha 5, uwundi amuha 2, uwundi amuhimwe. Bibiri kacisurinya neza ngo nkuko umwe wese ashoboye. Bisigura iki? Bisigura ko uko Imana yaturemye twese turafise ico dushoboye, umwe wese ku giti ciwe. Nk'ugwaruka rero, kugira ngo ushobore kuba umuntu ashobora gutorera inyinshi bibazo by'abene gihugu, banza ukorera ico ushoboye muri wewe ugiteza imbere. Kuko utarashobora kumenya icyo ushoboye hama ugiteza imbere, bizokugora, ntibizoshoboka yuko ubinyishu. Imana ishimwe cyane gose. Kugira ngo ubinyishu, banza kwanza umenye muri wewe ushoboye iki, Imana yashize iki muri wewe. Kuko twese ntidushoboye bimwe, ariko kila muntu wese muri twebwe arafise amapotentiel, arafise ivyo ashoboye. Intambuko ya mbere rero nukumenya ivyo ushoboye ukabiteza imbere. Umuntu w'ugwaruka n'umuntu ariko arakura, yiteze guteza imbere umuryango, yiteze guteza imbere igihugu, yiteze guteza imbere ikibano ciwe. Ategerezwa guteza imbere ubunyakuri muri we, akaba umuntu w'umwizigigwa, akaba umuntu adahemuka, akaba umuntu yizewe, kandi akaba umuntu adahindagurika. Kuko namwe murabizi, umuntu ahindagurika n'umuntu mubi. Uyu munsi arubaka, ejo agasambura, kubera yuko afise kameremere ihindagurika. Ariko umuntu w'umwizigigwa n'umuntu azigama ukuri mu mutima wiwe, akaba ariko kumurongora. Ico yemeye, ico azi, aragikora, akagiteza imbere, atari uko abanje guhagararirwa, ariko kubera ko yacemeye kandi azigamye ukuri mu mutima wiwe. Imana ishimwe cyane gose gwaruka. Ico nico umuntu ategereza kwiba, kuko imbere yuko umuntu ataraba biramugora gushobora. Nico gutuma hamwe ngo abo umuntu w'imvuga kuri yizewe ashobora guhabwa amabanga akayakora neza.
umuntu ikintu cya kane Mose yamubwiye ngo abe muri uwo muntu kugira ngo ashobore kuba umuntu atorera ibibazo, atorera inyinshi ibibazo bya bene gihugu, ategereza kuba ari umuntu yanka ingurire. Mu yindi mvugo yanka inyungu mbi, ntashobora kubesha canke yanka ikintu cyose kidaciye mu kuri canke uburyarya. Umuntu w'umunyakuri yanka ingurire nk'uko tubona mu gitabo cyo Kuvayo, n'umuntu yanka inyungu mbi, yanka kubesha, yanka ikintu cyose kidaciye mu kuri canke kidaciye mu nzira igororotse, yanka uburyarya. Raba rero, iyo ubu buzima ubwubatse ukiri muto, raba isezerano Bibiliya iduha itubwira ngo uwo muntu azoramba. Mana ishimwe cyane gose. Azoramba ari inyungu, azoramba ari inkomezi, kandi azoramba ari nyishu. Nazoramba ari kibazo, azoramba ari nyishu. Kubera ko kugira ngo umuntu ashobore kuba umuntu ashobora gutorera ibibazo, ategerezwa we ubwiwe kutaba ikibazo, ahubwo akaba inyishu. Kubera yuko iyo umuntu atarashika ku rwego rwo kuba inyishu, aba ari kibazo. Bisigura ngo niwe atera ibibazo, ariko umuntu amaze gucika inyishu, Bibiliya ikavuga ngo azoramba. Ukuramba kwiwe kurambisha inyungu nyinshi mu isi. Turishire ko umuntu niyashaka kuzezwa igikorwa, umuntu niyashaka kuba indongozi, Bibiliya ivuga ngo abayifugiye igikorwa ciza, ariko rero ategerezwa kubanza kuba imbere yo gukora. Kuba ni kameremere itegeza kuranga ubuzima bwiwe. Icambere, ategerezwa kuba umuntu atagendera mu mugayo, kuko iyo umuntu agendera mu mugayo, abantu bose bagenda baryana inzara, abantu bose bagenda. Nico gituma nk'ugwaruka umuntu ategerezwa kugwanya kugendera mu mugayo akiri muto, akubaka amavalere y'ubuzima bwiwe, y'umuryango, akubakira no ku mavalere y'igihugu. Imana ishimwe cyane gose. Kuko niyamara kwiyubaka ubwiwe, akubaka amavalere y'ubuzima bwiwe, akavuga ati jewe ntegereza kuba umuntu w'umunyakuri, jewe ntegereza kuba umuntu atarya ingurire, jewe ntegereza kuba umuntu ashoboye. Ivyo akabizigama mu buzima bwiwe, akabikorera. Ico Bibiliya itubwira ngo ico uzomuha cyose gukora azogitunganya, kubera ko yarabanje kwanza kubaka ingeso ziwe. Kuko iyo umuntu atarashobora kwiyubaka, nta na kimwe ashobora kubaka. Ni naco gituma burya n'izi nyigisho ni kimwe mu biriko birubaka ugwaruka, kugira ngo babe ugwaruka rufise kazoza, rushobora kugira ingeso nziza, rutagendera mu mugayo, kugira ngo ejo bazobe abagabo bijunja n'ijambo. Kabera iki? Bitangurira hasi. Imana ishimwe cyane gose. Ategereza kuba umuntu adafise umugayo, kandi azi kuganza ingeso ziwe. Kuko ikintu burya gihambaye si ukuganza abantu. Burya ikintu gihambaye ni ukubanza kuganza ingeso. Burya kuganza ingeso birakomeye kurusha kuganza abantu. Umuntu akiri muto ategerezwa kubanza gutumbereza iziwe ngeso, ntihagire ibintu byataka ingeso ziwe. Kuko ivyataka ingeso y'umuntu cambere bigabanya imyaka yo kubaho. Icya kabiri, bimushira mu kaga kamubuza kwizegwa. Icya gatatu, bituma batakaza icizere cyo kugira ico bamuronderako. Umuntu ataratunganya ingeso ziwe, bituma batakaza icizere cyo kugira ico bamuronderako. Nico gituma gwaruka utegerezwa kugwana, utegereza gushiramo inguvu, ugatumbereza ingeso zawe ukiri muto. Ico tubona Yetiro yabwiye Mose, yamubwiye ngo icya kabiri, urondera abantu bashoboye, bashobora gucira abandi imanza, bashobora gutorera inyinshi ibibazo. Ubwa mbere twabonye ibiranga umuntu ategerezwa kuba indongozi, nk'ugwaruka itorera inyishu
ibibazo by'abene gihugu ategerezwa kubanza kuba, kubera ko kuba nivyo bivyara gukora. Icya kabiri rero ni ugukora canke ibikorwa arindiriweko. Nk'ugwaruka amaze kumenya ibijanye n'ingeso ategerezwa gutahura neza ico arindiriweko. Kubera iki? Ubuzima burafise ico buturindiriyeko nk'ugwaruka, ishengero rafise ico buturindiriyeko nk'ugwaruka, ugu rirafise ico kiturindiriyeko nk'ugwaruka, n'umuryango urafise ico uturindiriyeko nk'ugwaruka. Kubera ko Bibiliya mu gitabo mu cete ca mbere ca Yohana turabona Bibiliya ivuga ngo narabandikiye gwaruka kuko mufise inkomezi. Gwaruka mufise inkomezi kandi ijambo ry'Imana riguma muri mwebwe. Raba rero, nimba ugwaruka rufise inkomezi rutamenya ico rurindiriweko, inkomezi niziheza ngo zibizubaka, inkomezi ziba izisambura. Ni naco gituma inkomezi z'ugwaruka ntizitegerezwa kuba inkomezi zisambura, oya zitegerezwa kuba inkomezi zubaka. Kubera iki? Ico umuntu wese asambuye akijya kwingaruka, ariko ico umuntu wese yubatse naco nyene akijya kwingaruka. Vyoba byiza rero ko inkomezi z'ugwaruka ziba izubaka kugira ngo turye ingaruka z'ivyo twubatse. Ugwaruka rutegerezwa kugira urukundo rwo gukunda Imana n'urukundo rwo gukunda igihugu. Urukundo kubera iki? Burya ibintu byose vyubakiye kuri iki kintu citwa urukundo. Nimba Imana yarashoboye gutanga umwana wayo igakora effort supplémentaire, igatanga umwana yari ifise wenyene, effort supplémentaire canke ingufu zirenze muri twebwe ugwaruka zizoboneka kubera ko zisunitswe n'umutima wo gukunda. Igihe umuntu amaze gutakaza umutima wo gukunda, urazi ico Bibiliya icimwita? Bibiliya nisubira kumwita umukunzi, Bibiliya icimwita umucangero. Umucangero rero ntakunda abantu, ntakunda igikorwa, akunda ivyo akura mu gikorwa. Iyo umutima rero umaze kuboneka, nta muntu asubira ngo agire inkomezi zo kubaka igihugu. Gwaruka kugira ngo dushobore kubaka vya bindi bizana ingaruka ku buzima bwacu, dutegeza kuba dufise umutima wimatanije n'Imana, wimatanije n'igihugu, ariko wimatanije n'ikibana. Kugira ngo tubi inyishu hategeza kuboneka urukundo. Burya urukundo ruhari, iyo wumvise ku mubanyi avugije induru, usanga ibyawe utavyiyumviriye, usanga kuba urukundo umukunda wirukiye kuja kumutabara, kubera ko urukundo ruhetsa inyungu z'abantu benshi. Imana ishimwe cyane gose, kuko urukundo Imana yakunze abari mw'isi. Ca kabiri gikomeye cyane gose gitegeza kuboneka ku muntu atorera inyishu ibibazo by'abene gihugu, ategerezwa kuba umuntu yumviriza. Yumviriza. Muri psychology batwigishije ngo ikibango inyishu y'ikibazo c'umuntu iri muri we nyene. Inyishu y'ikibazo c'umuntu ntiri muri we uri kuramwumviriza, iri muri urya nyene afise ikibazo. Ni naco gituma indongozi itegerezwa kuba ari umuntu afise ugutwi n'umutima wo kumviriza umuntu.